mushobora kwibaza ati mbega Chazi TV ni iki, imeze gute, ije gukora iki? Ivyo mu mwanya ndibaza turaza kugenda tubibahereza uko vyifashe. Imbere ya byose rero tubanze twerekane abazoba bagize umugwi wa Chazi TV canke televiziyo ya Chazi TV ukuntu bangana ndetse n'ibikorwa bagiye kuzoba bakora. Jewe mubona ko ndavuga ngaha mwese turamenyeranye ni Tuyisenge Connect, besi banzi kuri iryo zina, haro nirindi banzi rya 5G abo basanzwe barimenyereye, ariko nkabangiye gukora muri Chazi TV nk'umumenyesha makuru mugenzi wanyu, dukorana mu bibanza bitandukanye ndetse no mu bindi ibikorwa bitandukanye cyane cyane byo kumenyekanisha impano abarundi n'uburundi bifise. Uwa kabiri turafise uwo twita Jean-Luc. Jean-Luc ni uyu musore murangaha yambaye umupira usa n'umuhondo, abana kukanse ku Chazi TV, nawe asanzwe ajeje ibintu vya video ndetse n'ibintu vya design kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Turafise n'uwundi ngaha yitwa Eric, nawe nyene asanzwe ajeje ibintu vya design graphic ndetse no kugira ibintu vya impression. Turafise umwigeme yitwa Chanel, nawe nyene ngaha numenyesha makuru kugira ngo tuzogera dukorana byinshi mugera mumubona nuko bitandukanye. Turafise n'uwundi hariya umwigeme yitwa Nelly, nawe nyene numenyesha makuru, bose tuzobandanya tugana dukorana. Tukadufise uwo twitwa Musafiri Youth, muramubona ngaha afise kamera ariko aradufasha amasanamu, nawe nyene ngaha abandi bazona dukorana muri Chazi TV. Rero impamvu nyamukuru yatumye tubakoranya uno munsi ni ukwamenyesha ibikorwa Chazi TV igiye gushira ku mugaragaro. Ati muri ivyo bikorwa hazoba harimo ibikorwa bimeze gute? Icambere, twese duharanira iterambere ry'umuziki ndundi, duharanira iterambere z'impano z'abana Burundi kugira zishike kure ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi gishike kure. Chazi TV ngije gukora ibintu bihanitse gusumba iby'abandi bakora, oya, ariko turi kumwe twese birashoboka. Ikindi ntituzohagarara cyane mu muziki gusumba, oya, tuzadufise n'indi bikorwa tuzokora. Ibindi bikorwa tuzokora ni ivyerekeye ama video, gukora ibintu by'imiziki ndetse gugura ibintu by'ama fashion. Tuzoba duko turakora n'ibindi bitandukanye, ibintu vya art, ibintu vya culture, ndetse ntizokuma ngaho honyene, tuzoshobora no kujabuka gato twinjiye mu bindi bisata bitandukanye, haba mu bisata vy'amagara y'abantu, mu bisata vy'ibitukikije, uburimyi n'ubworozi, kugira ngo tugende dukora vyinshi bitandukanye. Tutibagiye rero gucira imbere impano ugwaruka rw'u Burundi rufise kugira ngo tuziteze imbere mu buryo butandukanye. Imbere yuko tubandanya n'ibindi, nongere kandi ndabatumire ndababwira ati dufashanye, dufatane mu nda kugira ngo kino gikorwa tugiye kwa dutangura no munsi duterane intege, kugira twara dufashanya mu buryo butandukanye, mu nzira zitandukanye, n'ubu tubandanye dufashanya. Guko mu Kirundi barayamaze ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, kandi ngo nta wiga kubumba ahere ku ntango. Turizera ko turi kumwe twese tuzofashanya ibikorwa bigashika kure. Abene Burundi, impano z'u Burundi, impano abarundi bafise, biciye muri twebwe, biciye muri wewe na jewe, biciye muri Chazi TV, biciye mu mateleviziyo menshi atandukanye ngaho imbere yacu, turizera ko bizoshika kure kandi ibendera ry'igihugu cy'u Burundi rikamenyekana hanze ndetse n'umwimbu ukabonekana biciye mu bikorwa byacu n'inguvu zacu. Ndabaramukije mwese. Nibaza ko ari amahoro twese. Ubwa mbere mbanze ndabashimire kuko niteka kuri twebwe kuba mwatwitavye
mukitaba akamo kacu kandi mubikunze. Hama nta kinini ngiye kongerako vyavuze ubwa mbere na mbere ide canke se iciyumviro cha Charles TV. D'abord Charles murabona ko ari izina nkuko tubimenyere no kuyandi ma television akunzwe kutibagira izina rya nyene kuyizana ugasanga yise iryo zina. Donc Charles TV ni nyene yo yitwa Charles TV, ntaba hafi, ni twebwe tuzomubera hafi kandi baza yuko turi kumwe twese dushoboye. Twebwe nka television Charles TV ntabwo tuje gukuraho izindi, ntabwo tuje guhiganwa n'izindi, ariko nizera neza yuko atanahame dushobora gushika tutabifashijwe namwe bwe mwatwitavye n'abarundi bagenzi bacu. Ikindi nshobora kuvuga Charles TV ntabwo izokora mu madomene yose, izokora ko ku buzima bwose, haba ubw'abaririmbyi, haba ubw'abana bakiri bato bakeneye kumenyekanisha ico bazi mu kuririmba, mu gucapa n'izindi mpano. Tuzogerageza kuzerekana babamenye, twongere tunabafashe byiharije, tubafashe tubashigikire kugira ngo bashobe gushika imbere. Murakoze cyane, ibindi ngira ngo turaza kuvyumva mu nyuma. Nuko umva ko dushimire shane yako kuntu ariko abandanya adufasha. Hama rero ibikorwa nyamukuru ngira ngo mwabyumvise zo dufise ni ukumenyekanisha impano z'u Burundi, za bene Burundi, ndetse n'ibikorwa bitandukanye. Mwabyumvise ibikorwa zo dufisemwo, aho mwa gukora ama video, harimo ibintu bya entertainment, harimo ibintu bya ibintu bya location y'ivyuma byose ngaha tuzo tubifise. Ukeneye ibintu bya decoration byose nta kibazo, ama photoshoot, ndetse n'ikintu cyerekeye lifestyle, kumenya mbega ubuzima nakabaye mu bimeze gute, kumenyekanisha ikintu umuntu asanzwe afise n'ico asanzwe akora, byose bizoba birimo ngaha muri Charles TV. Rero iyi Charles TV nkuko bivuze nyeneyo ntaringa mu gihugu cy'u Burundi, asanzwe ari mu gihugu cya Australia, niwe CEO, ariko turizera ko kugiye yatwizeye akavuga ati mwebwe muri ngaha ndabashinze kino gikorwa cya Charles TV, ndizera ko muzobigenza neza mukampagararira nkuko nagiyeyo ndahaba nari guhagarara kugira ngo ndabikore neza. Turizeye ko rero turi kumwe namwe muri kumwe natwe, byose tuzobishobora. Impano z'u Burundi, abarundi, ndetse ibyo abantu byose bakora tukimenyekanisha hanze y'igihugu ndetse no mu Barundi bakabikunda, kugira ngo twandanye twamamaza ibendera ry'u Burundi. Ni harambe umuziki w'u Burundi, ni harambe iterambere mu gwaruka, ni harambe iterambere mu kumenyekanisha amakuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tugira amahoro. Ayandi ma television akorera ligne, mbere yuko atangura gushira ibikorwa byayo ku mugaragaro, baba bafise cyanditse cemeza ko iyo television yemerewe gukora mu Burundi ifise amategeko yigenga. Mbega Charles TV yoba yarakoze ico kintu? Mbega yari yandikishije, irazwi, bimeze gute? Ngira ko nishura naho kidomene kinyamakuru canke televiziyo ziserukira. Charles TV ntitokwiyandikiza nk'icyandika kugira ngo twave tuza tuvuge ngo turahamagaje abantu tutakwita ibyangombwa, aho amategeko hose asaba ngo tuze gukora ibyangombwa twaraciye, amasitati turi nayo, ibyangombwa turi navyo, ndetse vuba bwango tugiye kuba dushira ku mugaragaro mbere n'ibyangombwa bituranga tuvuye mu kigo cyo kumenyekanisha amakuru mu Burundi aricyo sense. Procedure zaratanguye, dusabye ko badusohorera ibyangombwa byanyu kugira ngo turonke amabaje ya sense ayituranga neza. Mwatanga muvuga ati kumbure sinavuze television nkorera ni JC TV. Shaka kubaza mbega hamwe ata byangombwa bya
sense ubu nyene muraronka mbega guhera ubu nyene nta ntambamye muzohava muhura nazo mu gihe tuzi ko ari igikoresho kiba gikeneye ko ikimenyesha makuru cugurura kenshi bayifise. Kuri ico uravye amateleviziyo yose kuruga mu Burundi yatangiye turazina sawa. Ivya sense twarashitseyo turabwira bimeze turadipoza amadosiye batubwira ati nebe muratangura nta kibazo umugabo haro quelque domaine mutazokwinjiramwo mutarahabwa ubwo ruhusha rwa sense bituma mufata iyo ntumbero. Je cyo kubwira ati linye editoriale yacu igeze no saha turacyari muri linye editoriale ya entertainment tugafata na linye editoriale ntitwinja muri linye editoriale ya politique kubera ko ntiturahabwa ubuce bwa sense. Kere nongere kandi ndabashimire nshimira amateleviziyo yitavye sino yadonagura ngo ndayamare amaradio ndabona mwari benshi batandukanye ariko twizere ko tugiye gufashanya kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa bitandukanye ndetse mudufashe kugira ngo abantu bamenye iki gikorwa cya Jazz TV kigiye kuba gitangura uno munsi kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Rero sino barandira cyane imbere yuko mubandaya mufata izindi nzira twanze turindire gato twicare ngira ngo twanze twivune twihanagura kuya twanze twihanagura kuya hanyuma duce tubandanya n'ibindi bikorwa biza kuba bibandanya mu yindi mirimo itandukanye. Mwarakoze.